Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu ni umunsi uhoraho yaturemeye umunezero no guhimbagwa. Hari indirimbo nkunda cyane yanditse muri Zaburi ya 40 umurongo wa gatatu. Ngo kandi yashyize indirimbo shabuka ngo kanje niyo shimwe ry'Imana yacu. Mu benshi bazobira bati bizigira Imana. Reka nkwifurize ngo Imana ishira indirimbo shabuka ngo kawe. Imana ifite imbaraga zo gushira indirimbo shabuka ngo kawe. Yose aguhezagire cyane, ugira umunsi mwiza w'amahirwe no kuroranirwa. Ejo nariko ndababwira hejuru umutima wizera. Uyu munsi ngiye kubabwira ibikuza ukwizera kwacu n'umwanzi wo kwizera kwacu. Ariko mbere yuko ndababwira, reka ndabasomere ino jambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 17. Mu nyonga z'iyo yizeye, kuko handitswe ngo kubwize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura bapfuye kandi yita ibitariyo nk'ibiriho. Haleluya. Ico kintu uri kurabona ukabona gisa n'igipfuye. Umva, dufite Imana izizura ibyapfuye kandi ikita ibitariho kibiriho. Amen. Ndagusengeye Imana iduze ukwizera kwawe, Imana izamura ukwizera kwawe. Tukazubona gusa ibipfuye, uzubona Imana ishoboye kuzura ibyapfuye. Tukazubona ubuzima buruhije, uzubona Imana ishobora gukura muri ubwo buzima. Umurongo wa 18. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo sekuruza w'amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana, kandi tiyagabanuka no kwizera. Ndagusengera ngo Imana ikurinde kugabanuka no kwizera. Imana ikurinde. Haleluya. Oh, haleluya. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka 100 y'amavuka yiwe na Sara yaraciye, ariko yiyumvira iki Imana yamusezeraniye. Nakunda rino jambo, yiyumviriye iki Imana yamusezeraniye. Haleluya. Tiyatekereje no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranywe ishobora no kugikora. Ico yasezeranye ishobora no kugikora. Dufite Imana izisezeranya igashitsa. Amen. Avandimwe, ejo nari kubabwira hejuru kwizera. Reka mbabwire ibintu biza bikuza kwizera kwacu. Ikintu ukwizera kuza gukura. Ibintu biza bikuza kwizera kwacu. Reka mbabwire ibintu bitanu biza bikuza kwizera. Ikintu cambere kiza bikuza kwizera no gusenga. Kubaho mu busabane bwacu n'Imana yacu. Kubaho dusenga, ubuzima busenga burakuza kwizera. Amen. Gusenga gukuramo amashaka mu mitima yacu, gukuramo kwidodomba, gukuramo. Haleluya. Gusenga ni kimwe gikuza ukwizera kwacu. Urifuza kwizera kwa gukura, shishikara gusenga. Amen. Bavandimwe, shishikara kugira umutima usenga. Gusenga ni kimwe gikuza ukwizera kwacu. Ikintu cya kabiri, guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ugahuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ryakubwira ngo pfa kuri iki ugapfa, reka kinuka kireka, babarira ukababarira. Iyo duhujije ubuzima bwacu n'ijambo ry'Imana, tuba turiko turakuza ukwizera kwacu, tuba turiko turakuza ukwizera kwacu. Ijambo rya gatatu, kuzura mpwemu yera. Amen. Kuzura, kuba twuzuye mpwemu yera bikuza ukwizera kwacu. Mukundwa wowe wagurikirana, reka kwifuriza umwami Yesu kuzure mpwemu yera. Imana ikuze mpwemu yera. Mpwemu yera gaze mu buzima bwawe, mpwemu yera gaze mu buzima bw'abana bawe, mpwemu yera gaze ku buzima bwawe. Amen. Ubuzima bwa mpwemu yera. Ikintu cya kane, hari igihe ibigeragezo bikuza ukwizera. Hari igihe ibigeragezo duhura nabyo, inzitane zo muri iyi si, ibigeragezo bishobora kuduza ukwizera kwacu. Nabasomeye ijambo rivuga ngo Aburahamu yizera ibitokwizigiwe. Yizera ibitokwizigiwe. Haleluya. Mu kigeragezo cyo kubura umwana, yari yarabuze umwana imyaka myinshi, zazamuye kwizera kwiwe. Amen. Ari igihe duca mu kigeragezo cyo kugira ngo tuzamure ukwizera kwacu. Icya gatanu, kubana n'abantu bafite ukwizera, kugendana n'abantu bafite ukwizera, kubana n'abantu bafite umutima wizera. Aba bazabaduza kwizera kwacu. Kubana n'abantu batavuga amajambo ya negative mu buzima bwabo, aba akaba ari inshuti zacu, aba bazabaduza kwizera kwacu. Ibi bintu bitanu nibyo biza biduza kwizera kwacu. Reka mbabwire ibintu bitanu biza bibangamira kwizera. Ibintu bitanu umwanzi wo kwizera, ibintu bitanu bibangamira kwizera. Ikintu cya mbere ni icyaha. Ubuzima bw'icyaha
n'ubuzima bugwanya ukwizera. Icyaha kiza kibangamira umutima wizera. Icya kabiri, ubwoba. Hari igihe Satani ukamana ubwoba gusa. Ubwoba burabangamira umutima wizera. Ubwoba n'umwanzi wo kwizera. Imana ikurinde ubwoba. Imana yacu ikurinde ubwoba. Icya gatanu, amaganya y'iyi si. Amaganya y'iyi si. Kwama uriganyira umwanya wose, wiganyira. Uko wiganyira ni kunywa kwizera ku buzima bwawe. Imana ikurinde amaganya, Imana ikurinde ubwoba, Imana igushoboze kunesha ico cyaha gikunze kukwizingiraho vuba na vuba. Icya kane, logique. Ari igihe umuntu ibintu byose abishira muri logique, avuga ngo byariteza kuba bino siyansi ivuga ibi, ivyo usanga byo no kwizera. Icya gatanu, kudasenga ni bimwe bigwanya ukwizera kwacu. Ndakwifurije gutunga umutima wizera. Reka ndagirize muri uyu murongo wanditse mu Bakorinto wa 2 kandi umurongo wa 13 haravuga ngo ariko ko dufite uwo mutima wizera uboneka mu byanditswe ngo nizera nicyo cyatumye mvuga, natwe nyine turizera nicyo gituma tuvuga. Amen. Amajambo tuvuga aragaragaza uko twizeye. Yesu aguheze umugisha, Yesu akugirire neza, akuremere umutima wizera. Ibi bintu bikuze ukwizera ubyitwararike. Bino bintu bigwanye ukwizera ubigwanye mu buzima bwawe. Ugwanye icyaha, ugwanye amaganya, ugwanye ubwoba. Haleluya. Ugwanye ubwoba, tukabeho mu buzima bw'ubwoba. Dufite Yesu wanesheje urupfu na kuzimu. Amen. Dushishikare kwatura ibyizigiro byacu. Yesu aguhe umutima wizera. Turagukunda Yesu. Hari ibintu bikuze ukwizera, hari n'ibindi bintu bigwanye ukwizera. Ibi bintu bigwanye ukwizera turabyanze mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Turinde icyaha, turinde ubwoba, uturinde. Haleluya. Uduheze guhuza ubuzima bwacu n'ijambo ryawe. Uduheze umutima usenga, uduheze kugenda n'abantu bafite umutima wizera, uduheze ibikuze ukwizera kwacu. Haleluya. Oh, haleluya. Urakoze Yesu. Uduhe umugisha. Ndasengeye mwene data uri kurankurikirana, agize iminsi muri cyo kibazo. Ndatuye ubuntu bw'Imana bukore ku buzima bwiwe, umuremere ishimwe ry'iwe Mana. Ndatuye kugira gutabarwa n'umwami, ndatuye ineza y'Imana itaye mu buzima bwiwe. Urakoze cyane. Icubaka ibicawe mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.